ntitugomba kuba mu gitigiri c'abantu bavuga ibinyoma ku bantu. Je ngira ndabapartage iciyumviro kimwe maze kubona nk'umupasiteri. Iyo ukora igikorwa c'Imana urakira abantu, uraganiriza abantu, ariko bihora bintangaza iyo mbonye urugezo rw'ibinyoma abantu bavugana ku bandi bantu, ukoroherwa na légèreté dufise yo kuvuga abandi bantu. Bakakubwira ngo twaciye hajya ku ikorosi dusanga Gabdioze arikanywesha rufuku amaboko abiri. Uramaze kumenya amaboko abiri. Iyo nkuru igaca igenda ikazunguruka igafata ahandi maforume ikagira gute, kandi ugasanga rimwe na rimwe n'uwo muntu yavuze n'ico kintu ntikibaho. Turadetruiza ubuzima bw'abantu, turasambura intahe y'abantu, turita abantu amazina y'ikibi exprès gratuitement. Murambona abantu iyo bavuzwe ibintu bitari ivyo ingene hakwa gusara. Ariko rimwe namubaza nti mbega mu buzima bwawe byawe bimaze kugushikira ukavuga umuntu ngo yego pastor ngako bose navuze ngo nk'ibintu nk'ivyo, ariko waramuvuze ke koma musosi. Kuko rimwe na rimwe ntuzotahura ububi bw'igikoresho c'akanwa kawe until umunsi nawe yo bakuvuza. Sindabikwipfurije, ariko kandi ndagomba kukwibutsa yuko Imana yabwiye Abisirayeli, iravuga ati ntihakagira umuntu azovuga amajambo atari yo kuri mugenzi we. Ibi bintu ntibize bibe mu gihugu canje ndabahaye, igihugu c'umugisha. Imana yashaka ko igihugu c'umugisha izoha abantu bayo kitabamwo kuvugana nabi. Hari umuntu yombaza ngo none duhagaritse kuzovuga iki? Imana izobaha sujet. Murafise vyinshi mwovuga. Muranumva abantu bamwe ngo je birangura kuvuga ubutumwa, ngo sinzi kuvuga ubutumwa. Ntimuzi kuvuga ubutumwa kuko muzi kuvuga ibindi. None ko ibindi batakwigishije kubivuga, uvuga ukaduza volume ukanaharira, ukanatanga amakuru, ukanagira gute, ukanagreement, ukadiscuta, tukabira ivyuya, ariko ugacuza kumbira ngo je birangura kuvuga ubutumwa. Ntibikugora kuvuga ubutumwa, ahubwo nuko akarimi kawe gacometswe kuri Gehenome ntigashobora kuvuga ivy'Imana. Ukeneye kuba délivré, kwiye kubohoka. Turagira ama discussion menshi mu buzima bwacu bwa misi yose, ariko kandi Imana idufashe